je naje mva ruguru nzangwaye ingwara y'ukuboko jewe siniyambika agashambara siniyoza mu mutwe kasa n'inchisokoreza umushatsi naje kuwa Mungu w'uruheze ndashika ndagenda kwivuza muri hôpital militaire barangira examen y'iradiyo iyo radiyo bambwira ko ari normal nanje sinashobora kwiyambika nca ndataha shitse muhira ndabura icyo nkora ndabura icyo mfata n'icyo ndeka kubera hari byinshi Imana yankoreye imbere y'ivyo hari ubugwayi bw'amaguru Imana yari yarankijije biciye muri aba bavugishwa b'Imana ndagirirwa neza ndabona ubwiza bw'Imana mu myaka 5 yarirangiye atabugwayi je bunkorako hariho igihe je kuva nubaka urugo nubatse muri 2005 nta mwaka numwe ashobora guhera ntari mu bitaro. Okay, turagomba tubwira ivyo Imana gukoreye hano. Rero uyu munsi nabonye ubwiza bw'Imana nashobetse naraje ku munsi wa Mungu kwa gatandatu ngaha kwa Mungu ndagaruka ejo ndagaruka n'uyu munsi ndagaruka murasenga baragwara bakira barakira nanje sinabonye kubohokera ngaha mugabo nshitse aho njyama mu kumurango je nabonye kubohoka Imana iramvugisha ibintu byinshi ntovugira ngaha irankoresha ibintu ntarinzi ndabona ubwiza bw'Imana ubu wakize ngeze kuva aho njyamye nasanze nshobora kwiyoza nasanze nshobora kwisokoza ukuboko kw'iburyo ntibashobora kugukoresha ikintu na kimwe oya sinagira gutya kugorore neza wumve ishuka sinayipfuka sinashaka kwikwegera kwishuka sinashobora kwikorera abashuka ngo je nipfuke naringeze ahantu uko ishuka imvuye ko nabaruguru ahantu wakanye cyane sinikwegera ko urengeti ngo nipfuke mugabo ndashimira Imana cyane ashimira mu izina rya Yesu Kristo ahiri byumve ubwiza bw'Imana ubandanye bunkayanganira nibindi byose biri mu byanje no mu banje nsavye Imana data mushobora byose ibikomvomvo ribisenyagure amen 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 ndira uzova ngaho uri muzima ego wamaye isango ryo kuzova ngaha kuwa mbere azuko azogenda yakize kandi nzihana cyari kuwa gatatu mpaka kuwa mbere nzoba nkiri ngaha ariko komera Imana mashi ibyo bitirahomba ibindi ariko ibyo byo byarangiye ama nawe mukozi w'Imana Imana iguhezagire amen Imana ikugirire neza mu byawe no mu bawe Imana yagusize kongera amavuta natwe ubandanye kuyaduhako mu izina rya Yesu amen komera amashimana mu izina rya Yesu herezo wundi nawe ashimwe Imana ikirakora ikibiriraho sema mina mugende mutangaza inkuru nziza mugende muhamagara abantu bafise ibibazo muzi ko bagwaye ingwara zanse gukira baze ejo mu gitondo bazinduke hano turakomeza n'amasengesho mu gitondo turashingura uburimbi bw'abarozi mu izina ryande cyane shimima Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane nanje ndashimira Uwiteka kubona mpagaze ngaha imbere yanyu kubona nanifise ingwara ngendana imisi myinshi cyane haba ndayifise mu mubiri nkabigiti nkabibuye nkashobora kuba ndi gikoko aho ndi hose je ndakwegere nkasanga naguhaye ikofe mu nzu nkasanga byose nasanzaje isaha y'icenda y'ubuca nkasanga aho ndyamye nibere mu mazi nkasanga nta naho mfise numva novuga hanze uko Imana yandemye ndi gusa ariko icyo Imana yakoze rero ariko kubera umwanya maze iyi ndwi yose je sengera ngaha byanjyoheye cyane urumva ko wabohose ubu biriko biraza cyane gose ukomera amashimana mu izina rya Yesu muri wa harimo umwuka w'ibisazi ariko ibyo bisazi Imana yabihomvaguye mu izina rya Yesu ariko ndagushimiye Uwiteka cyane kubona kuciza unkoreye nanje nkaba mbona aho ndi imbere yanyu numva ubunyene numva ingufu nyinshi cyane haleluya nkaba nagenda umubiri wose ndi binyamanyama ariko nkaba ndi muzima mweranda haleluya ndagushimiye Uwiteka amashimeshe ku Mana yacu ko yamugiriye neza abarozi bari bamurungitsemo umwuka w'ibisazi hagera mu ijoro akiruka ari gusa ariko Imana yo mu ijoro yamubohoye komeye amashimana mu izina rya Yesu Kristo kana gufatira tunyarusa haleluya amen haleluya amen haleluya amen
ndashimiye Imana ku bitangaza igenda inkorera. Kuva shika ngaha nashitse ngaha papa ntiyankunda kubera ari umuntu akorera mu burozi. Yashatse udutanga kuva kera ariko kuva shitse ngaha ntaraza ngaha nararyama nkasanga ndi gusa. Naraye nambaye impuzu zose nkasanga ndi gusa. Ariko kuva shika ngaha byose byarahe. Komera amashimana mu izina rya Yesu. Papa wabo umuvyeyi abavyara niwe batanga. Musaza wanje niwe aheruka gupfa mu gishingo ciwanje. Kubera je senga yarandonde yarambura. Musaza wanje nawe kubera ivyo gusaba ntavyo yarizi yaramutanze. Yapfuye itariki 7 z'ukwa gatanu muri 2025. Kandi no ku maziko yiwe ntibambariye. Babimbwiye indwi yose yeze umwana yarapfuye. Ndashima Imana kuva shitse ngaha amahoro ni yose. Haleluya. Ndiye naco shimira Imana, ndashima Imana yuko byari hari umukozi w'Imana yasengera acambwira mboshwe n'ivyo mu miryango. Nariko ndasenga igihe pastor tubwiye ni musenge. Senga nagiye numva urusonga runzibiye ngaha ruje runzibura. Numva ariko rugena umubiri wose runyogomba rugena nza numva rugiye mu maguru. Gwayongeye mu maguru nyene gwahise rugenda sinasubiye kugumva. Haleluya. Kandi ndize yuko ico gisokuru camvuye. Wakivuyemo mu izina rya Yesu dukomere Imana amashi menshi cyane. Ikindi naco shimira Imana ryari yaravuze abarozi babarondera mugiye kubarota canke bagiye kubizanira mu babone. Hari umuntu w'umupapa aramaze imisi asaba urukundo. Uwo mupapa yarusaba ari umuntu w'umupapa ariko yari yarabimpishije. Nanje ndamubwira ivyo gukunda sivyo ndimo je sinumva ashaka gukunda. Ryari bukenda ryama ndamurota. Acaraza ari mu gitondo aho arantuka ngo nta muntu urimo nyine arantuka ibintu bibisi sinamushwaniye nta n'ikintu kimwe twafuye navuga none je ko nakubwiye ko nta gukunda uri kundondera kwiki. Tushima Imana rero. Ndashima Imana cyane ubu naho mayiko murasengera ngaha nagiye numva ibintu byari mu mutwe ibintu byakunda kuza bikiruka mu mutwe mauja nkumva menga no murandura nkamurya amenyo ariko ubu byose nagiye numva bisohora. Komera amashimana mu izina rya Yesu. Ndashima Imana cyane kandi shimira n'umukozi w'Imana. Imana imongera amavuta n'inkomezi mongere mu mukomere n'amashimeshi inongere imumpera iherezo ryiza n'umuryango wiwe wose mwaraheza. Amen. Yesu nashimwe. Nanje ndagomba gushimira Imana. Narifise ikibazo cyo munda nukuvuga ndiye saa 6 mu ijoro sinajya canke no mu gitondo bikanka ko fungura nukuvuga nagira imisonga myinshi nkumva nyene ububabare budasanzwe bwishi cyane. Ndashimira Imana igihe tubwiye ngo dufata amavuta tuyashire ngaha aya ngaha ku gikonjo nukuvuga naciye ntangira kuvumesa navumesheje ibintu bisa na jone ibintu bimenga nibiziriko. Ndayishimiye cyane Imana ko yambohoye. Ndayishimiye cyane kungene igenda ingirira neza kuva ntangira muri burakeye ndumva komeze neza ndumva ingufu zimeze neza. Hama nawe pastor ndagusaba umugisha Imana iguha umugisha mu buryo bw'umubiri bugaragara Imana izoguherezo ryiza. Amen. Amashimeshi ku Mana yacu. Yesu vuzuko kuko ituro ya 19 yananiye kuvuga ubwenge bwari bwagiye. Fise ikintu kirebanga ngaha ku mutima kikaduga kuniga ngaha mu izosi bigatuma no nshaka nko kunwa icyayi ntaconwa narisanzwe tanico nanwa kuko ndakinwoye ncangwara uyu munsi ariko uyu munsi unyene myisa numva fise akayabagu ko kukinwa. Imana ishimwa cyane. Ndakibuze bandaguhaye Pastor Imana ikongerereza amavuta. Amen. Amen. Wa urumva ko abohose. Komera amashimana.